abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukuzana kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasima Nakiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro cuno munsi tubana twumviriza igice kigira kabiri cya kiganiro cavuga ko umukristo akwiye gukora. Uno munsi tuzakurabira hamwe ibisamaza umukristo bigatuma adakora. Reka twongere duhe kaze Samuel Niyokwizera aho abandanya aganira na Leonidas Ninyibuka. Kazi. Murakoze cyane. Turi kumwe rero n'umutumire nkuko twari kumwe no mu kiganiro giheruka ni Leonidas Ninyibuka. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Ndabaramukije nanje kandi ndabashimiye cyane kwikaze mu mpaye. Murakoze. Nkuko rero nabivuze ikiganiro mu idonido ryacu twari tumaze kubona ku mukristo ari umuntu adasanzwe, ariko kandi turabona yuko hariho n'ibisamaza abakristo. Rero umwari mwatubwiye ibintu bitatu bituma abakristo basamara ntibakore. Mbega aho hari ikindi gituma abakristo basamara ntibakore? Nkuko nabivuze mbere, nari navuze nti ikintu kimwe turafise umwansi yitwa Satani. Aragomba kutuvana mu mugambi mwiza Imana yadushizemo. Umugambi Imana yaturemeye nuko tugiranira imigenderanire n'Imana, tukayigiranira imigenderanire n'Imana mu kuvugana nayo iciye mu ijambo ryayo ni mu gukora inshingano Imana yaduhaye ngo dukore. Twari twasomye mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 2:15 aho Imana ivuga ngo Imana ijana uwo muntu muri iryo tongo ngo aririme, aribungabunge, arizigame. Mu gifaransa ni cultiver, garder et protéger. Ivyo bintu bitatu birahambaye. Ico ni gicapu cuko ibintu byose Imana idushizemo igomba tubikore neza mu buryo bwavyo, mu buryo bwiza nyene buboneka, hama tubibungabunge, tubizigame. Abantu biga amategeko hariho ico bita gutunga ikintu bikabagwawe kandi ukakivyaza umusaruro. No kuvuga ufise itongo ukumva uti nigi wanje koko, mugabo ko ari igi wanje nkwiye kurivyaza umusaruro, nkwiye kurikorerera kugira ngo nzobone kwikora ku vyiza byo muri iryo tongo. Mu kirimi cy'abanyamahanga bavuga ngo usus fructus, no kuvuga ngo uburenganzira bwo gukoresha ikintu kibici wawe hanyuma kive mu ivyamwa. Rero Satani ni ivyo yamatugwanya ngo ivy'Imana yadushirire ngo dukore ntitubikore. Mu bundi ico umuntu Imana yamuremeye no gukora. Muravye tugasomera hamwe icete Paulo yandikiye Abanyefeso 2 ku murongo wa 10. Ni ijambo rikomeye ryerekana ico Imana yashiriyeho umukristo. Mbega niki? Imana yaremye umukristo imushiraho iramwihishurira umwana wayo mugabo ifise ico yamutumye. 2 ku murongo wa 10 havuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Kuremerwa muri Kristo Yesu nuvuga Yesu Kristo igihe turemwa yarimwo mu butatu. Ikindi igihe adukijije naho dusubira kumenya notre identité, akaranga mutima kacu, tukamenya ico turi imbere y'Imana, turi abana bayo. Ko turi abana bayo twaremewe hehe? Muri Kristo Yesu nyene yaducunguye, kandi turemwa kugira ngo dukora ibikorwa vyiza. Murumva ko kuremwa, gukizwa, kuguma muri we no gukora ibikorwa vyiza kandi no kubigenderamwo icyo Imana yaturemeye. No kuvuga rero Imana yaremye umuntu igomba ko akora ibikorwa vyiza vyose. Kandi tubonye na Yesu Kristo ngene yakuze, ngo yashishikaye gukura. Turavye hajya muri Luka 2:5-2 ngo nuko uwo mwana ngo arakura, ngo agwiza ubwenge no gushimwa, agira inkomezi, agwiza ubwenge, ashimwa n'Imana n'abantu. Mbega abantu bashima umwana ameze agamburuka, atumika, umurungika, akagenda agakora, agakerebuka, agakora ibikorwa. N'abantu ntibashima umuntu w'ikinebwe,
ibikorwa vyiza akora, ingene avuga, ingene abayeho. Tubona Yesu yaraja gufasha Yosefu canke Yosefu kuko yari umubaji, kumbure yaragenda agafasha abavyeyi akabafasha. Rero natwe turi abakristo twizeye Kristo, ico nico twaremewe. Iyo rero Satani adutwaye kure, atujana kure y'ico kintu Imana yaturemeye ngo dukore, n'ibikorwa rero vyiza vyose. Mbega kurima n'ibikorwa vyiza ni vyiza cane. Mbega kudandaza utagira fraude ni vyiza gose. Mbega kuvumbura ibintu bishasha, kujisha, gushakashaka ibintu, kwiga neza umuntu akaba umuhanga, yubaha Imana, ivyo vyose ni vyiza. Rero ibikorwa vyiza vyose nivyo abantu b'Imana baremewe. Ivyo bidusamaza n'umwansi Satani, cyo ni cambere. Ikindi n'ubunebwe, umubiri w'umuntu kenshi uragomba koroherwa gose. Abantu bagira siporo bavuga bati umubiri wemerera uruhe, ni waruha ukuruka kwawo kuzova muko warushe. Rero ubunebwe ni ikintu kibi. Umuntu wo muri Madagascar yaciye umugani ngo ubwonko bwuzuye ubunebwe ni umusego wa Satani. Ni kuvuga ngo iyo umuntu anebwa yiyumvira ibibi, aca avuga ngo ujya wewe yungutse no yamwiba gute nogira gute. Hariho ibintu gwaruka mubona rugira rw'amarigara, ivyo n'abakristo baba bajamwo. Ivyo vyose novuga biterwa na wa mwansi nuko umuntu atamenye ico ajejwe. Ivyo vyose bisamaza vyinshi bibaho birashobora kubuza abakristo ko bakora. Kubona umuntu agiye kumbonesha kure kuri televiziyo, yama telefone, ivyo vyose birabuza abatari abakristo ko bakora, n'abakristo birabakorako. Naho yumviriza indirimbo z'Imana n'intahe, agaca biha umwanya bukarinda buca, yumviriza intahe z'abantu bakijijwe, y'abantu bagiye hehe nahe, agafata ijoro ryose avyumviriza. Bukeye mw'ishure azoturingiga ntazokwiga ngo amenye, bukeye ku kazi ntazokora neza ngo umwimbu uboneke, uja mu murima azoba yacitse ingoga. Ibi bisamaza rero vyinshi turabihurira kwereka n'abandi, kuko televiziyo abakristo barayiraba, abakristo barafise amatelefone, abakristo baragira imanza nyinshi z'umurengera. Ibindi bidusamaza, hariho imanza zifise akamaro n'izifise akamaro. Umuntu wese akaza wumva ngo tugira ibintu, tugira ibirori, abantu bakaba abanyabirori gusa. Ivyo birori ugasanga bibaye vyinshi, birabuza abakristo ko bakora, kandi babiriko birabatwara. Ego ikindi navuze nti iyi mirongo imwe yo muri Bibiliya abantu bisobanurira nabi. Hariho abanyeshuri basanga umurongo hajya umusiguzi yavuga ngo bisigaye mwana wanje ngo wubaha Imana, ngo kwandika ibitabo vyinshi kurohisha umutwe. Agaca yiyumvira ngo umuntu atarandika na kimwe na 2 na 3 ngo yanditse vyinshi, agaca areka kuyumvira kwandika ibitabo birarohisha umutwe, mugabo birawuhemba. Nukuraba Salomo gituma yavuga bijya. Salomo harageze igihe haragororokera Imana, Imana iramuha ubwenge. Mu nyuma havarongora abagore bashika amajana rw'icureka amajana 3. Mu nyuma ubutunzi biramusamaza, Imana yaramubujije. Kenshi rero uzumva bavuga ngo nubusa gusa. Muga ibintu byose si ubusa. Ni kwiyumvira rero gusobanura ijambo ry'Imana, turavye ico ryavuga muri nyagihe, nico gihe dufasha uno munsi. Iyo umuntu avuye ku Mana no kuri vyinshi akora asanga akorera guhomba ari ubusa gusa. Cyo gituma bamwe bandurira mu ingwara, bagapfungwa kuko bakoze nabi ibintu bibicisha kubera bavuye mu murongo w'Imana. Rero ndiko ndabikongerera ko kimwe navuze ubunebwe, ndavuga umwansi Satani. Ikindi no kudapanga neza ibikorwa. Kudapanga neza ibikorwa kw'abakristo kandi ko kuraduhanga. Kandi bivuga ngo iyo umuntu atagize integuro nziza abateguye kunanirwa. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Iyo umukristo atagira ngo ategure ati binzo bikora ibi, n'umurimyi akwiye gutegura igihe cirima, agategura igihe cibiba, cibagara, agategura n'igihe c'isarura. Ubu mbere hari ibintu vyinshi imirima isabwa ko bikorererwa, umuntu akabishira ku rutonde. Kandi n'iyindi byo gusenga akabipanga, akavuga atanzoba ndi mu rusengero, makamenya umwanya mara. Hariho abantu baza gusenga bagaca birirwa bicaye ku kibuga c'urusengero, bagatwenga bakavuga vyinshi, ntibibuke ivyo muhira, ntibibuke ko ejo bazokora ikibazo,
ivyo vyose biratwara umwanya wa Kristo. Tukiri ngaho nyene ku Ego. byo mu rusengero hariho n'abakristo bamwe bashika bakagira ico kibazo aho usanga abakozi b'Imana batapanze neza umwanya, ugasanga umwe arafashe umwanya ati vyanjemwo ndumva Ndongowe na ndarongowe na ko biragira nimuguma umwanya ugaca usanga bawumaze b'abakristo. Mbega ivyo byo ntibiza gusanga biriko biragaruka kwicana. Ego, abakozi b'Imana n'abantu twubaha cyane kandi tutokwinjirira, ni ikiganiro mugabo gishobora kudufasha twese. Ntitwobuza ibi biragira muri twebwe kubera ubushobozi bw'Imana bizokwamaho. Mugabo Paulo yavuga ati nzokoresha mwemu w'Imana nongere nkoreshe n'ubwenge. Ahubwo abakozi b'Imana mbere nibo abantu ba mbere bakwiye gufasha abakristo ngene bapanga umwanya, bakamenya umwanya w'ibibazo abanyeshuri bariko barigira ibibazo, bakamenya umwanya wo bategurira gusenga, umwanya wabo ukagwa harura, mbere bakavuga ko babasengeye ngo bace bagenda bige kandi bazogaruke bashima Imana ko babishoboye. Kurya umurimyi amenya ati nirima hajya batanguye umwaka, kurya amakaye hajya urupapuro rwa mbere baratanguye irima, hanyuma hajya baje barategura utubazo duto duto harimo ibagara, hanyuma mu nyuma gukora ibibazo binini binini igice ca mbere hajya harimwo utangura korohereza, bakorohereza kabiri gatatu, mu nyuma rero bakagira ko bimbura ni hajya bavuga bati we wamenye nawe ntiwamenye. Cyo kimwe n'abadandaza nabo nyine, nk'umuntu avuga ubutumwa mu gisagara yomenya ko Bibiliya yavuze ngo nzobaha umugisha mu gisagara ndabaha umugisha no mu matongo. Abazi ko umugisha wabo uri mu gisagara baramenya ubuzigene bubagora. Mbere mu bihe vyahera rero n'uwavuga ngo umuntu we yakoze kuwa Mungu yagoze ngo yaguye. None nkawe utanga ikiganiro kuri televiziyo hamuka buri kuravuga ubutumwa isaha kanaka, ndazi ko bagutahura neza mwishengero bawinjiriramo. Rero ubyo gukorera Imana ni bwishi, kandi abakozi b'Imana bajejwe ishengero nibo bakwiye kurongora abakristo bamenye neza ngene bapanga ibikorwa babikore neza. Rero kugira integuro nziza. Ikindi gituma abakristo badakora ibikorwa neza, ntibafise imbona kazoza. Bamwe bavuga ngo niyerekwa mu ico nita vision, kuvuga ati ndi namerekezo ndiko ndaja hariya, kandi iyo vision afise akayigirana n'Imana. Ku vy'ukuri usenga Imana neza ntibibuza gukora ibikorwa vy'amaboko, ntibibuza gukora ibikorwa vy'ubwenge, kuko ibihugu vyagiye biratera imbere nka za Amerika, nk'Ubudagi, hariya mu bihe vy'Ubwongereza, igihugu nka Swiss, ni bihugu vyatanguye kukanguka gose bijamwe abakristo benshi barakizwa. Mbere bo harageze n'igihe nabonye bagora gato bati iterambere mu buryo bugaragara nivyo vyerekanaga kiza ko wakijijwe. Aho harimwe akantu ko twohinyanyura, mugabo twovuga tuti iyo umuntu akijijwe ubuzima bw'inyuma intahira akwiye kuboneka naho nyine ko ari umuntu afise ibimukwiye. Akarero ni Paulo ntiyari umunebwe. Paulo avuga ngo, dusomye mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa 2:35, Paulo aravuga ngo nabahaye akarorero muri vyose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu, ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Mbega abantu batanga iki? Batanga ivyo bakuye mu bikorwa bakoze. Dusomye mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abitesalonike 3:10 niho avuga ati ndabibabwiye n'ubuntu utarima ntakarye. Paulo aravuga ati abanyakirete n'ibinebwe, abantu b'ibinebwe ntiyabemera. Ahandi Abatesalonike hagira igihe ati nibahebe barindire yuko Yesu aragiye kuza vyo gukora naco bikimaze. Mugabo aravuga ati mushikare gukora no kwiyorosha, mukoresha amaboko. Rero vy'ukuri abakristo baradebukirwa. Ahandi hari aho bamwe biyumvira ko umuntu akijijwe bica vyizana, ariko tubabwira ko iyo umuntu akijijwe atanguye urugamba, ahubwo akijijwe amenya ko akwiye kugwana n'ubukene, akagwana n'izindi ntambamyi zose zotuma asegerereza. Kuko iyo umuntu asegerereza ashobora guhabwa n'abantu baca bamusubiza muri kwa kutemera, kwa kutizera Yesu, bakamujana mu vyaha, bakamuhendesha udufaranga, bakamuhendesha ivyarya, agaca asubira inyuma. Rero ahubwo akwiye kumenya ko iyo akijijwe atanguye urugamba kugwana na Satani, akagwana n'isi, n'umubiri wiwe akawugwanya iyo umujanye mu vyatagomba. Rero ibintu nk'ivyo nivyo bishobora gusamaza abakristo, tugasanga ntibakoze neza, ko utagenda barigengesera, bamenye ngene mu kibano umuntu ahaba, bamenye ibikorwa vy'amaboko umwanya wavyo, bamenye n'iryari umuntu akora ibikorwa vyo mu rusengero, mugabo vyose ibikorwa vyiza vyose
ni ijambo rishaka twubwira abatwumva n'ibikorwa vy'Imana. Reka tubwire ko aho nyene murakoze Yego cyane, tubwire ko aho nyene mutwereke mwagiye murabicaka ariko nagomba mwereka bariko baradukurikirana. Mbega ntibava bavuga bati noneho nyimba dusenga natubujije gusenga, nyimba tugendera mu mwuka natubujije kugendera mu mwuka. Ni gute umukristo ivyo vyose ashobora kubikora, agakora ibikorwa bimuteza imbere, akongera nakora n'ibikorwa vy'Imana, akagendera no mu mwuka, mugabo akaguma vyose biri ku rugezo rwiza? Ikintu ca mbere ciza nuko uyu muntu dufise, uyu mubiri wacu Imana irawukeneye, yawuduhaye ngo uruwo rusengero mpwemu w'Imana abamwe. Umubiri wacu urimwo umutima, umutima mpwemu yera nihari akaba muri twebwe. Niho gituma Imana ikitubwira ngo umuntu ntakwiye konona umubiri wiwe, ngo niyo none urusengero rw'Imana, Imana izobimuhanira. Ni ukuvuga rero ivyo gukora namba ntibituvana mu mwuka, kuko abenshi biyumvira ngo kuba mu mpwemu ngo ujemwo gusa uje kuvuga indimi, uririmba amatazirano y'ivya mpwemu, mugabo urabiririmba ariko ku mugoroba usanga uryamye nk'abandi warusha. Ni ukuvuga ngo umukristo afise ibimukwiye vyose, atajegajega, ari balanced. Umukristo ari equilibre, ni umukristo byo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, gukorana n'abandi, ayiririmbira, akora ibikorwa vyo mu ngoro y'Imana, abikora neza cane. Ni umukristo kandi ibikorwa vyo kumubeshaho abikora neza, akaronka inyungu, le revenu bishobora gutunga umuryango wiwe. Reka ngusomere ijambo rimwe ndakubwire mbere gituma gukora bituma uja mu mpwemu gusa ho. Naho biruhisha kenshi abantu kubera bataba bazi igituma bariko barakora ko bari mu vyo bahamagariwe. Nagomba ndagusomere umurongo umwe icete Paulo yandikiye Timoteyo ca mbere, 1 Timote 5:8. Havuga ngo ariko umuntu natatunga bo mu nzu y'iwabo, cane cane abiwe, azoba yihakanye ukwizera kandi azoba abaye hanyuma y'utizera. Urumva ayo majambo rero yaba tuja mu ijambo ry'Imana tukariserangura, no kuvuga ngo iyo umuntu ariko arakora neza ngo aronke ibimutunga, atunga bo mu nzu y'iwabo, cane cane abiwe, ni nk'umuryango wawe, madame wawe, abana, hama butunze mu nzu, mbere ugafasha n'abandi bo mu muryango, ngo uyo azoba yihakanye ukwizera kandi azoba abaye hanyuma y'utizera. Utizera n'umupagani. Rero abakristo benshi kubera kuvuga ngo je ndi mu mwuka, ivy'isi vyaramvuye ku mutima, ibi vy'isi bituva ku mutima n'ivyaha, akarenganyo, ubusambanyi, ako kaboregwe, ubwicanyi, kwipfuza ivy'abandi, kudakunda abandi, ivyo byo bikwiye kutuva ku mutima, tukaba turimo urukundo ruva ku Mana, kuko ingabire ruti izindi n'urukundo. Mugabo ivyo bivuga ngo ni ivy'isi, ari ubworozi. Abakristo barakeneye kugendera mu modoka nziza, barakeneye gufungura neza, barakeneye kwambara neza, kandi nukuri bariko baranyumva murazi ko abakristo benshi barambara neza bakaberwa kandi Imana ibishimirwa. Nitandukano rirabaho y'umuntu yafutanijwe n'ibiyayuramutwe n'imboregwa batugira atandukanye n'abo abantu bafise amikoro make. Umuntu yamenye Imana kabisa agendeshwa na mpwemu aratandukanye n'umuntu agendeshwa n'isi. Paulo yahaye avuga ati ntuzobe umukristo arengeje. Umukristo arengeje no mwitande nka mu gihugu cacu. Umuntu yibaza ko kuba mu cumba c'amasengesho conyene kizomutunga, acagumaho nyene. Ubu mbere abaherezi ntibakiri ku gicaniro ngo bame bategera ibimazi bakerera. Baraheza gihama bagasohoka bagataha muhira, bagarutse bagatanga randevu y'abantu bafise ibibazo bababaza, bagasengera abantu bafise ingorane, bakabahanura. Rero kubera abaherezi nabo nyene batakiri ku gicaniro ngo bameho imisi 100%, vy'ukuri barakeneye ibikorwa bibabeshaho neza. Ni vy'ukuri mugabo cane cane ico duhimiriza abakristo dukore gose gusumbya abarongozi bacu, kuko niyo abarongozi biruka kurondera uko turondera bazoba babura umwanya wo kudusengera. Yozoba babura umwanya wo kudusengera. Nico rero novuga ngo umukristo ari equilibre, arapanga neza ibikorwa vyo ku rusengero n'ibikorwa vyo ku kazi kiwe n'ibikorwa vyo ku muryango, vyose bikagenda bimeze neza. Ariko mvuze ngo dukore gose, haraho n'abakristo bashobora kuba mu mutega kuvuga ngo ndiko ndakora gose no guca kenge gose, mugabo ugasanga hariho yirutse cyane, hariho ico ategerezwa gushikako arinze gutanga igiturire kubera wamubwiye uko ategerezwa gukora gose, ico giturire agategerezwa kugitanga. Mbega none aho azoba ariko akora nk'uko
Imana igomba. mu by'ukuri gukora rwose umuhinga yavuze ati umuntu yakoze cyane akavumbura ibintu bidasanzwe yabaho amasaha 28 kuri 28 nta masaha arenga 28 ku munsi yaronse ico novuga gukora rwose ni kudatakaza umwanya wose ukaba wawutanze ninava ku rusengero kuririmbira Imana cangenda muhira bambone nkora ibikorwa aho no habona abana niyo nava gusohora mu rushengero barankeneye mu muryango kandi ndakeneye kuraba nimba afise ibitungwa ku bitungwa vyiwe bifashwe neza kandi abo bose bararonka kanya mbere turavye n'abarewi ubwabo ntibagira amashamvu manini ariko bari bafise ahantu baragira inka abakozi b'Imana kugira baronka amata Imana yari yarabatunganirije amashamvu ahantu mato mato ahantu haba uburagiro bw'inka rero bivuga ngo gukora cyane simvuze ngo umuntu acakora ivyaha hariho abakristo mbere bitangaje avuga ati ndashima Imana shengero ry'Imana naradandaje ndunguka Imana irampezagiza imiduga aho yatanze igiturire avuye kugira fraude nk'abandi arakwijoro nk'abandi bakitwa guca kenge n'ubuzi imbere benshi bakavuga ko badatanze ibiturire badashobora kuburonka ivyo rero abatwumva bose muri kino kiganiro umuntu arya igiturire vyihane n'ugitanga bihebe nibihimbara Imana kandi ntibiteza imbere umuntu abasize umuvumo mu bana umuvumo kuko ico yihoraho yita icaha iyo gikoreye mu muryango usiga wandukije umuryango rero gukora cyane no gukoresha uburyo buke dufise tugakuramwo bwinshi mugabo Imana tuyigororokera ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukagunge ntitugingurire ntitugunge ntitukibe ntidushingura karimbi wewe uvuga ivyo gusa hari n'abantu bagunga umukristo mwene wabo hari n'abantu batwara ideni ry'umukristo nka mwene wabo hanyuma arinze avuga ati mwishura bwa buryo bwanje agaca avuga ngo we ntukijijwe udakijijwe n'uwo yatwawe udufaranga twiwe canke n'uwo yadutwaye ntiyishure rero kenshi vy'ukuri kurondera cane si ugusiga Imana kandi ntawe usiga Imana no kujana n'umugisha wawe mugabo uriko urakora ukabisengera ugakora ukarindira n'igihe ko Imana iguhezagira birivuga ngo herabo murimyi arindira yihanganye kugeza aho imvura igwa imirima yigwa kura akagezaho aronka ivyimburwa Imana rero iratubwira ngo tugende turi kumwe nayo harimo patience ntitwibe ntidushikanira Imana ibivuye mu byo twagunze kandi ntitugunge tugire umuco wo kwiga kuba abagororotsi kuko kuba umukristo twabonye ngo no kwiga kubaho ko Kristo yabaho Pawulo nawe nyine avuga ngo munyigane nkuko nanje niganye Kristo ko Kristo yakora nanje ndakora rero Pawulo nawe nyine yaragisha amatapi akajisha cyane akagurisha agacafasha n'abakenye mugabo yavuga ati ntabona bereye umutwaro abantu yigeze gushima barabi Makedoniya bigeze kumugemurira baramushira ibintu begeranije baramumara ubukene mugoro vyina gaca bitanga rero vy'ukuri gukora gose dukore turabagororotsi no gukora ibikorwa vyiza Imana ishima ego muko dusozera mbega kudakora k'umukristo turi mu kiganiro abakunzi b'amahoro birahungabanya amahoro mu gihugu mu ishengero mu muryango kudakora kw'abakristo nukuri birahungabanya amahoro icambere Bibiliya iratwigisha gukora ivyiza ube mu gihugu urondera amahoro kugira ngo yashikire urumva ngene ivuga ngo ukora ivyiza urondera amahoro uyakwirikire kugira ngo yashikire atabikorwa vyiza biriho bituma abantu babaho nta mahoro ashoboka mu kirundi baca umugani ngo haraye inzara havyuka inzigo kenshi imbere y'abakristo bakoze bakungukuza mu bantu bavuga ngo ngira bijya bintu byavuye ikuzimu no ikuzimu haviki nta kiriyo ni kwa wa mubi twebwe duhanga amaso mu ijuru ivyo dufise vyose Imana irabiduhezagiza ihezagira umutahe muto ugasanga umuntu Imana yamufashije kunguka igahezagira ibitungwa bito bito hakavamwe ibitungwa binini binini hakavamwe amatongo rero kuvyukuri kudakora birahungabanya amahoro nakubwiye ngo umuhinga yavuze ngo ubwonko bwuzuye ubunebwe ngo umusego wa shitani canke wa satani umwe yavuze ati umuntu atacakora akora ikibi umuntu atacakora akora ikibi kubera iki umunebwe yicaye aho abona abantu bimbuye akajya imisaya ngo abandi barabironse umuntu atacakora ashiterambere abona abandi ivyo bafise akavuga ngo abandi bobo barahiriwe hama hagaca haba yuko abakristo n'abatari abakristo usanga basubiye inyuma kabisa kubera ubukene iwe yumvire n'umukristo yahora akundana n'abandi ageze ahantu asega ugasanga asavye umuntu adafise ntamuhaca avuga ngo
yokagize ngo umuntu w'Imana ndatangura kugenda aridogera abantu aho rero amahoro arahera rero novuga ngo mbere mwibi biha amahoro turayakeneye kandi mu gihugu turabona harimwo ubukene harimwo ibibazo vyinshi ariko nk'abakristo turakwiye kuvuga amajambo y'ivyizigiro kuko uri muri twebwe aruta uri mu bisi nivyo turababara iyo dukenye nivyo turababara iyo hari ibibazo bigoye mugabo turafise uraho gusengera igihugu no kugira ivyo dukoze byo dukoreye imiryango yacu byo dukoreye ababanyi byo dukoreye ishengero n'igihugu vyiza bikavuga hanyuma amahoro agasasagara mu gihugu rero ikintu ca mbere gisasagaza amahoro nuko abantu bagira ibikorwa bahuriyeko kuko nk'abantu bahuriye ku ishuri bariko barakora bati turayubatse iyo ni ishure yacu nk'imishengero kanaka bubatse amashuri ugiye gukora ku mashure yabo ngo yonone ishengero ryose uryono bavuga bati aya n'amashure twubatse twayasengeye rero ni mu kibana abantu bariko barakora abantu b'Imana bose amashengero atandukanye bagahuza umutima bagakora ibikorwa vy'iterambere hagize uwihungabanya bavuga bati oya nyabona bagatinya mugiye y'abantu bariko baranebwa nubatse ikintu bavuga ngo ni gisambuke twe ngo nibituraba rero ibikorwa vyiza niyo soko y'amahoro kandi Bibiliya iratubwira mu musiguzi 9:10 umurongo nashaka gusoma wofasha bariko baratwumviriza twebwe nyene wamudufasha ivuga ngo ikintu cyose ukoko kwawe kwerekeje gukora ugikorana inkomezi zawe kuko atagikorwa canke inama canke ukumenya canke ubwenge ikuzimu aho uraririye kuja kandi mu imyambaro yawe ni yame yera n'umutwe wawe ntuzubure gusigwa amavuta no kuvuga ngo ibikorwa byawe bibe vyiza kandi ubufise ubushobozi bwa mpemu yera bimwe wavuga uti mbega umuntu yoshobora gucaragiza akabesha ngo atunge n'ingoga ngo itunga rivuye mu bugunge n'Imana ngo irarituvya none se mbega isa abantu birukira iki iyo umuntu yivye ibintu vyinshi agatunga iyo apfuye agenda mu isanduku nta n'ikintu atwara kandi niyo abisize kenshi babiri nk'umuvumo abiwe agasigara bijyaniramwo ntibayironkemwo amahoro rero twebwe Imana iradusaba ngo ikintu cyose ubwoko kwacu kwerekeje gukora tugikorana inkomezi zacu kuko atabikorwa n'inama no kumenya iyo umuntu apfuye asubira gukora rero twahawe akaryo ko gukora tukiriho murakoze cyane inshuti namwe bakunzi mwariko murakurikirana ikiganiro abakunzi b'amahoro ni ngaha tugisozereye twariko tuganira ko umukristo akwiye gukora umutumire twari kumwe akaba ari Leonidas Ninyibuka ndabashimiye cyane ku ntererano mwatanze mu kwigisha abakristo gukora murakoze cyane nanjye ndabakengurukiye Bibiliya iratubwira ngo ivyo dukora vyose twame tubikorera gushimisha Imana no kuvuga ibikorwa byose dukora vyiza biduteza imbere tubikore bishimisha Imana kandi Paulo avuga ati nyamba dukora tuvuga dufungura canke tunywa vyose ibyo dukora bikogwe mu buryo Imana ihabwa icubahiro iri mu ijuru nico gituma rero ibyo bikorwa dukora vyose tubikore tuzi ko ni ibikorwa vyiza dukorera Imana kandi n'ibikorwa bizodukurikira n'igihe tuzoba tukiriho kuko ngo ibikorwa vyiza birakurikira abantu b'Imana n'igihe baba batakiriho rero ivyiza n'imbabazi navyo nyine bica bitwomako imisi yose turiho vyiza n'imbabazi harimo ya mahoro rero vy'ukuri ibikorwa vyiza biratuma amahoro atsimbatara mu gihugu murakoze cyane turashimira Samuel niyo kwizera hamwe n'umutumire wacu Leonidas Ninyibuka batuganiririye nizeye ko wungutse ibitari bike rero ufite ikibazo cyo wunganira telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619 iyo urayisanga ko WhatsApp urashobora gusanga nawe dukorera n'imirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard nimero 27 mugire ibihe vyiza naho butaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwisigirwa Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199
iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.